Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatandatu. Igenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icumi umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza nanakwipfuriza kubandanya uragira umunsi mwiza kumwe na weekend nziza. Ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Uganda n'igihugu ca Tanzania, mwese ndabahaye ikaze ndabakengurukiye cane. Ndetse yewe namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu ya kure ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane nyene ngaha kuri no mboneshakure idahengeshanya kubashikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Aya makuru harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: Inyanzarake, umuntu umwe agwaye indwara zo mu mutwe yiciwe mu murima w'imyumbati. Kubw'amakuru twakuye ku mutumba Biniganyi muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi, umuntu agwaye mu mutwe yariciwe mu murima w'imyumbati kuri uwo mutumba mw'ijoro ry'uwu wa mbere rishira uwa kabiri. Yarakubiswe cane hasigwa ngaho ari ikiruruma. Yaciye anyarukanwa mw'ivuriro ryo ku Kazirabageni imbere yo gupfa mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Iyo nkuru ibabaje ni mu kanya mu buryo bw'idonido ngaha kuri no mboneshakure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Nayo kandi ndanakugeza ko iyi nkuru ivuga ko umushikirizamanza Kizigenza yemeje ihagarikwa n'ipfungwa ry'uwahoze arongoye BRB Dieudonné Murengera-Ntwari. Mw'itangazo ryashizwe ahabona kuri uwu wa kabiri ku muhingamo, niho umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yatangaje ipfungwa ry'uwahoze arongoye ibanki nkuru. Akurikiranwa ku caha co gutesha agaciro amafaranga, igiturire gikabije, inyuruzwa ry'amatungo ya leta no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Iyo nkuru nayo ni mu kanya, ntuje kure, utegerezwa gusa nyene kubandanya uri kumwe natwe. Nayo kandi womenya ko Edouard Noruma Bigendako nk'umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu yafashe iyi ngingo ya mbere rukokoma nk'umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'igihugu nyene BRB. Iyo ngingo nayo nta yindi ni uguhagarika ingingo yari yafashwe kuwa 31 z'ukwezi kwa mbere 2023 n'uwo yasubiriye mu mabanga ariwe Dieudonné Murengera-Ntwari. Iyo ngingo nayo ikaba yari iyo guhagarika kwandika udushirahamwe duto duto tw'abenegihugu two kwiziganiriza no kuguranana. Utwo dushirahamwe tukaba twahawe ikiringo c'amezi 6 kugira ngo tube twamaze kwiyandikisha mw'ibanki nkuru. Ariko rero ibanki nkuru iramenyesha ko ata gashirahamwe canke umuntu arekuriwe gukora ibikorwa vyo kuziganya ndetse no gutanga ingurane ntonto atabirekuriwe n'ibanki nkuru. Ese iyo ngingo muyakiriye mute? Nimube muratwandikira munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi ikiringo c'intumwa idasanzwe ya ONU congerejwe n'ubwo ciyamirijwe. Inama yo kuri uwu wa kane niyo yatoye iyongerezwa ry'ikiringo c'umwaka uwo munyaburukina Faso Fortune Gaëtan Zongo. Iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi kandi ikaba yariyamirijwe mu Burundi na leta n'amashirahamwe yigenga akora mu Burundi, ariko ashimwa n'amashirahamwe mpuzamakungu. Sayo gusa, aya kumwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure, utegerezwa gusa nyene urabandanya kubana natwe. Nunyemerere ntangure ano makuru ku buryo buramvuye, nyatangurire kuri no nkuru nyene ivuga ko i Nyanzarake hari umuntu agwaye indwara zo mu mutwe yiciwe mu murima w'imyumbati. Kubw'amakuru twakuye ku mutumba Biniganyi muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi, umuntu agwaye mu mutwe yariciwe mu murima w'imyumbati kuri uwo mutumba mw'ijoro ry'uwa mbere rishira uwa kabiri. Yarakubiswe cane hasigwa ngaho hari ikiruruma. Yaciye anyarukanwa kw'ivuriro rya Kizirabageni imbere yo gupfa mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Amakuru ava mu bajejwe intwaro akaba avuga ko hari umuntu agwaye indwara zo mu mutwe aba ku mutumba Mvugo
ariko ko hata vyinshi bazi ku mwidondoro wiwe. Mu mushuhirano umukuru w'umutumba Biniganyi Remy Harerimana n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD zitatu harimwo Alexis Bayubahe umunyamabanga w'uwo mugambwe muri zone Kazirabageni biketswe ku muhingamo wo kuri uwa kabiri barekuwe ku muhingamo wo kuri uwa gatatu. Abanyagihugu bariyamiriza irekurwa ry'abo bikekwa hatabanje kuba amatohoza yimbitse cane. Ayo makuru akaba yemezwa n'isoko mu gipolisi caho. Amasoko yaho nyene akaba avuga ko mwene uwo murima yanyurujwe. Ikiziga c'uwishwe kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Nyanza-Lac. Ubukozi bw'ikibi bujanye no kwica abantu bikekwa ko hari abasuma bo mu mirima buravugwa muri iyi minsi mu ntara za Makamba na Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko. Abantu boba bamaze kwicwa n'imbonerakure muri komine Giharo yo mu ntara ya Rutana muri aya mezi atatu aheze. Nubwo abikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi bamenyekanye, nta n'umwe arigera akurikiranwa n'ubutungane, kuko akaba ariko abanyagihugu bagaragaza umubabaro. Nayo kandi mu yandi makuru nuko umushikirizamanza Kizigenza yemeje ihagarikwa n'ipfungwa ry'uwahoze arongoye BRB. Mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uwa kabiri ku muhingamo niho umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yatangaje ipfungwa ry'uwahoze arongoye ibanki nkuru. Akurikiranwa ku caha co gutesha agaciro amafaranga, igiturire gikabije, inyuruzwa ry'amatungo ya leta no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Uwo yahoze arongoye ibanki nkuru akaba asangiye idosiye n'umurwizatunga azwi ko yegereye cane umuryango wa Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi yapfuye kubera umutima wiwe uhagaze muri ruheshi 2020 ku bwa leta y'u Burundi. Ni Sylvestre Niyonsaba. Uwo mugabo arongoye ishirahamwe ryimba ubutare mu buraruko bw'u Burundi akaba ari no mu banyamitahe ba Global Port Services, ishirahamwe rijejwe intunganyo y'ikivuko ca Bujumbura umugwa mukuru w'u Burundi nyene. Ni muramu kandi w'uwahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu ku bw'amasoko yacu yizewe. Ivyo bikekwa ko bisa. Abo baramu barakurikiranwa ku vyaha bimwe: ni igiturire gikabije, kunyuruza ubutunzi bw'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no gutesha agaciro amafaranga. Bimwe muri ivyo vyaha ni navyo vyagirizwa uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike kuva muri Mukakaro guheze. Guhumuriza. Mu itangazo ryiwe umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza atangaza ko agateka ka Murengerantwari na Sylvestre Niyonsaba vyubahirijwe. Imiryango irashobora gutekana. Ivyerekanywe igice. Uwahoze ari umukuru wa BRB hamwe n'umurwizatunga Niyonsaba bahagaritswe ku mutahe wo gusaka no guhagarikwa wasohowe n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika ku bw'urwo rwandiko, ariko ivyavuye muri iryo sakwa ntibimenyeshwa. Mu gihe amasoko yacu yemeza ko Dieudonné Murengerantwari apfungiwe mu gasho k'igendereza i Bujumbura, itangazo ry'umushikirizamanza Kizigenza ntirivugaho abo bagabo babiri bapfungiwe. Kugabisha. Icariho c'umushikirizamanza kiriteguriye gushira abantu bose ku murongo w'amategeko mu ntumbero yo gukingira amatungo ya leta. Uko akaba ariko iryo tangazo ryatewe ko umukono na Leonard Manirakiza rirangiza rikanagabisha bamwe mu ndongozi bahisemwo kwica amatwi ku kamo ka leta y'u Burundi, bose basaba guhagarika umugenzo mubi wo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ikiringo co gupfungwa ntiharamenyekana umunsi abo bagabo babiri bazorenguka imbere y'umucamanza. Mu Burundi uwikekwa ko icaha ntashobora kurenza iminsi 14 mu gasho k'igipolisi canke k'intwaro, ariko abantu bapfunzwe n'igendereza barashobora kumara igihe kitazwi mu gasho k'igendereza ku bw'amategeko y'u Burundi. Nayo mbandanije ano makuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere ngugeze ko ino nkuru ivuga ko ikiringo c'intumwa idasanzwe ya ONU congerejwe n'ubwo ciyamirijwe. Inama yo kuri uwu wa kane niyo yatoye iyongerezwa ry'ikiringo c'umwaka uwo munyaburukina Faso Fortune Gahitazongo. Iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi ikaba yariyamirijwe mu Burundi na leta n'amashirahamwe yigenga akora mu Burundi, ariko ashimwa n'amashirahamwe mpuzamakungu. Ku bw'isoko ryacu ryari i Geneve, amatora ntiyagoranye kandi ntiyatwaye umwanya munini.
ibivuye mu matora ku bihugu 47, 20 vyatoye ko intumwa idasanzwe yongerwa ikiringo, 10 vyabihakanye nayo 17 ntaco babivuzeko. Uko akaba ariko iryo soko rivuga. Mu bashigikiye ico kiringo hakaba harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Belgique, Ubufaransa, Allemagne na Ukraine. Mu bihugu bitashigikiye ico kiringo hakaba hari Chine, Cameroon, Algeria, Cuba, Eritrea, Gabon, Somalia ndetse na Sudani. Nayo umurwi ataho uhagaze ukaba ugizwe na Benin, Cote d'Ivoire, Inde, Gambia, Malawi, Maroc, Senegal ndetse na Afrique du Sud. Afrika yerekanye ko ataho ihagaze mu gushigikira Uburundi. Nta gihugu na kimwe catoye ko gishigikiye ico kiringo. None woreka gute kwerekana aho uhagaze mu bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu? Uko akaba ariko umuserukizi w'u Burundi abisigura. Umunezero. Amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu akorera mu buhungiro na mpuzamakungu avuga ko anezerejwe n'ayo matora n'intambara dutsinze. Intsinzi ikwiye. Turashimiye inama y'agateka ka zina muntu ya ONU ishaka ko hobandanya hakurikiranwa ukuraba neza ubwicanyi butandukanye, ihagarikwa ry'agasakisaki, uguhohotera abantu, gushurashuza abantu ku ngufu no kudahanwa ku bakora ayo mabi yose. Uko akaba ariko bivugwa n'umushingwamanza Arumeri Niyongere harongoye ishirahamwe Akati Burundi, rimwe muri ayo mashirahamwe yari yitwaye muri ONU kugira ngo ikiringo c'intumwa idasanzwe ku Burundi congerwe. Umubabaro ku bw'amashirahamwe ari ku rubuga mu Burundi, ayo matora y'inama ya ONU yijejwe agateka ka zina muntu arababaje. Aho twashavuye cane. Twebwe amashirahamwe arenga 40 twari twasavye ko ivyo biro vyugarwa. Uwo yigira ko ari intumwa idasanzwe ku Burundi akora ibishoboka vyose mu ntumbero yo gucafuza igihugu c'u Burundi. Atanga ivyegeranyo bihengamye bijanye na politike atatubajije. Arateye isoni kandi yategerezwa guhagarika gucokora igisata c'agateka ka zina muntu ku mvo zitazwi. Uko akaba ariko bishikirizwa na Gerard Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe ryishinze kugwanya ikimenyane n'akamwana wa mama, kw'izina rya bagenzi biwe, imbere yo gusaba leta kudaha umwanya wo yifatanya n'abagerageje guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igikorwa ataco kivuze. Igitega ifata ayo matora nk'uko hatacabaye. Ahubwo abanse ayo matora asa n'ayahengamiye kuri politike hamwe n'abataragize ico babivuga ko 27 nibo batsinze ku bihugu 20 bikoresha agateka ka zina muntu nk'igikoresho co kuraba uko politike iriko iragenda kw'isi muri rusangi. Bamwe muri abo batoye oya ku burenganzira bw'iterambere. Uko akaba ariko vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Albert Shingiro ku rubuga X rwahora rwitwa Twitter mu kibanza co gushikirizamwo ivyiyumviro. Yongera ati ayo matora yerekana ko abayateguye batarasohoka burundu ngo bave mu kiringo co kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020, aho Uburundi bwiganzurana ubutwari bukanaburizamwo ihirikwa ry'inzego zatowe mu Burundi. ONU yizeye ahubwo ko Uburundi buheruka gutorerwa kuba mu nama bushobora kuzokorana n'imirwi ya ONU ijejwe gukingira agateka ka zina muntu. Fortune Gayetazongo yanasavye mbere kongerwa ikiringo kugira ngo yibonere ubwiwe ku rubuga intambwe zihaywa n'Uburundi mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Ashaka kandi gushika ku butaka bw'Uburundi kugira ngo atangure ibiganiro n'abo bafashanya mu Burundi n'inzego zo mu gihugu mu bijanye n'impinduka zikenewe mu ntumbero y'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu. Igitega ishobora kwisanga yarizibiriye ibisabo vyiwe vyo mu nyuma. Igihugu canje ntikigomba gusubira kumwumva avugwa. Turamwiyamirije kandi ntazokwigira aronka urupapuro rwo kwinjirayo. Nabandanye akorana n'abamuha amajambo yo gucafuza igihugu canje. Uko akaba ariko vyaheruka kuvugwa n'umukenyezi aserukira Uburundi Geneve, Elisa Nkerabirori, imbere y'inama nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe agateka ka zina muntu, inyuma yo kwanka icegeranyo c'umwaka catanzwe n'iyo ntumwa idasanzwe ku Burundi. Ibiro vyiwe vyasubiriye umurwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi muri Gitugutu 2021.
n'ivyo biro ntivyari bwarekurirwe kuja mu Burundi mu myaka 5 wamaze. ONU yaremeye kwongera amafaranga hagenewe ibiro vya Zongo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza.